Gospel show. Gospel show. Bakunzi ba JCTV turabaramukije mumeze neza twizere ko mumeze neza nkuko tubifuriza buri munsi numwanya wa kiganiro Gospel show mushikirizwa na Alice niyo aho muherereye hose twizere ko muguye neza twizere ko ari umunsi udasanzwe twongeye guhabwa n'umwanya Imana kugira ngo tunezererwemo uyu munsi ni umunsi dufite umutumire yasize amavuta n'Imana umutumire twatumiye muri JCTV turashobora kumwakira kugira ngo atwibwire yibwire ko adukirikirana uwariwe hano muri JCTV. Karibu cyane mutumire wacu. Amahoro cyane murakoze ndaramukije JCTV ndaramukije cyane abanywanyi bose bariko bayikurikirana. Ego umeze neza turashima Uwiteka. Karibu cyane muri JCTV. Murakoze cyane. Wow muhawe kazi. Murakoze. Murashobora kwibwira ko adukirikirana kugira ngo bamenye neza uko turavugana wariwe. Ku mazina y'abavyeyi nitwa Manirabona Frederic ariko ku kazi kanje kamisi yose nitwa Fredi Muganga. Yego Fredi Muganga. Uri muganga cyanye nakazina nyene abantu bashimye kukwita bisanzwe. Oya uhoraho Imana yanteye iteka amuga wo gukurikirana amagara y'abantu. Wow. Yego. Musanzwe muri no muri mpwemu naho turabaganga nawe uri umuganga. Amen. Nawe uri umuganga kandi. Amen. Amen. Ndakuzi nanje kwizina rya muganga. Uza kwitwa Frederic ko je ndakuzi kwizina rya muganga twagiye duhura mu biteramo bitandukanye mbona ko muri abaririmbyi mu bikora mu vyumvamwo kandi hugwa vyanyu bigeze kure ni biganiro ni indirimbo nziza mushikiriza abantu nakunze muri nyinshi muri zimwe mufise. Frederic watangwe kurimba ryari winjiye muri umwuga ryari? Natanguye kuririmba mu mwaka w'ibihumbi 2017 hanyuma ziza kuja ku mugaragaro mu mwaka wa 2018 ho zashika kuri YouTube. Atangwe muri 2017. Yego. Kuva ndumva muri bashasha ariko ndumva muri ko muregereza. Kuva muri 2017 gushika uyu munsi mufite indirimbo zingahe? Kugera iyi saha dufise indirimbo zine hanyuma nimwe ya collabo hakaba n'ibindi bikorwa bikiri muri studio turiko tubategurira. Zine. Yego. Kubikorwa vya vyamenyekanye ni goga none. Na mavuta y'Uwiteka nta buhinga nagize. Beneda ndabinginza no kuri hari indirimbo hano afise iyo ndirimbo je niyo nkunda cyane mu ndirimbo afise nakunze kubona yirimba kenshi abantu barayikunda cyane iyo ndirimbo menga no mahiganwa kuri radio Buja FM umenga uri ari mu mahiganwa iyo ndirimbo nziza nigeze kubona ahantu bapostinze kumenga hari mahiganwa urimo kuri Buja FM ku radio. Oya ujya no mugenzi wanje. No mugenzi wawe. Ego. Yitwa Fredi. Yitwa Okay reka tubatumire kumviza iyo indirimbo ivuga gute kugira ngo bashoye kuyumvira. Indirimbo yitwa izohezagira. Nashaka kutimba tukayumva. Ariko weho ni warondera n'umwete ugatungana ugakora ibyo kugororoka ukitondera amajambo y'Imana nizobura kwikangurira kugutabara ariko weho ni warondera n'umwete ugatungana ugakora ibyo kugororoka ukitondera amajambo y'Imana nizobura kwikangurira kugutabara izohezagira ibikorwa byawe ibyo yasezeranye kuri wewe bizogushika ko byose izokora ibinyuranye nibyo abantu bakwiyumvira ko isi yose itangazwe n'ukubayeho amahoro isi yose itangazwe n'ukubayeho amahoro izohezagira ibikorwa byawe
ibyo yasezeranye kuri wewe bizogushika ko byose izokora ibinyuranye n'ibyo abantu bakwiyumvira ko isi yose itangazwe n'ukubayeho amahoro. iyo ndirimbo ndayikunda Freddy, mufite indirimbo nziza cyane ndayikunda cyane. Urafise muri izo ndirimbo zine zose ni audio gusa cyangwa harimo na video? N'ama audio gusa. N'ama audio gusa. Yego. Usaba iki kugira ngo bagushikire? Nta video ushaka cyangwa vyanse gute kugira ngo abe atana video ndimwirimwe? Uri umuganga Freddy, uri umuganga nawe uravyumva. Byarashitse bo biragorana, uraza uburyo buragora. Nimboneho nakajyo ko gusaba babwire ko kubasaba clip video zirakenewe, ariko uburyo buracagoranye. Nta management face nkora ku giti canje, nta bufasha ndaronka. Uwo buzana nawo umwami Imana yo muhezagira akamwagurira imbibe nkuko yaguriye ya base. Amen. Ubasabye ubufasha, ariko laba kantu wotanguza basi nk'umushinge kugira ngo abantu badugireho. Ndaguhanuye ikintu cyiza. Yego. Iyo ndirimbo ifo kwironka kwiboneka kwaboneka video yayo. Nari nabiteguye ariko kumvo zitamvuye ko z'ubuzima mu bavyeyi ndabura umuvyeyi umwe cyo bituma hari ibikorwa byinshi bibanza gutakara, uraza havuye umuvyeyi ko hasigara ikinogo, ariko umuvyeyi data wo mwijuru aracyahari ngo akora ibisigaye. Amen. Freddy, je nkunda kubona cyane mukanyosha sinzi ko ari umusanzwe muba, sinzi ko ari ibikorwa biba byabazanyeho, bimeze gute? Famille yanyiri he? Hari ico nibagiye. Freddy Muganga navukiye mu kagari Gihero, commune n'intara ya Makamba. Canza gukurira muri commune Kayogoro, hanyuma ubu ndi mu gisagara ca Bujumbura kumvo z'akazi. Wow. Makamba muri JCTV tumaze imisi turonka abashitsi cyane bavuye Makamba, buri sinenzi ko ari yumva Frank. Sinenzi ko ari yumva. Mu bikorwa byawe uri kurakora gushika uyu munsi, wifuza ko bigushikana hehe mu burimvyi bwawe? Wifuza ko wobukora gute bwo gushikana hehe? Kimwe muco nifuza ko ari vuga butumwa, hari ahantu heshi ubutumwa butarashika, indirimbo zacu zitarashika. Mu ntumbero ya mbere mfise nuko indirimbo zacu zishika ku mpande zine z'isi. Hanyuma impano canke ibiri muri jewe ndashaka ko hari abandi bana bari nyuma yanje, nubwo naje hari umugwi mfise, hari abandi bana nkeneye ko bagera ku yindi ngazi. Nawe urumva ni bwa buryo bukenerwa kugira ngo twagure umurimo w'Imana. Ego na Yesu wibuke ko n'abayuda bagendana agasakoji amafaranga, baramenya ko amafaranga akenewe. Yego. Kuva muri 2017 uri muririmbyi, wahisemo kuvuga ati reka ndirimbo giti canje birashika bari muri ko hare canke mu zindi groupe runaka. Kuva uhisemo gukorera ku giti cawe, ni iki cyagutumye kumva ko woririmba indirimbo zihimbaza Imana? Kuva mu buto bwanje je nakuriye muri Sunday school, nabwiye ngo nubu no muri kohare ndaririmba, ariko nkuko umuhamagaro wanje wari uri, byarashitse numva hari ahandi hantu nkwiye kugera ndiko nkora ndi umwe. Ntibisigura ngo kohare narazihevye, ndazirimwa, ariko umuhamagaro watandukanye numvise ngobererwa guhaguruka, kuko iyo ndi umwe nuwo mugwi twashobora kuja kure. Abavyeyi bacu kohare zituvyara nazo bagasigara baradusengera mu bakozi. Kuva ico gihe utanguye kuririmba uri wenyene, ni bihe bintu vyagiye biguca intege? Nize ntambara uhura nazo muri mvyi bwawe? Intambara duhura nazo ntizobura mu uyu murimo. Ego ubwa mbere urumva ko uri umwe nyene uburi umwe. Ego yo ni intambara ya mbere. Ariko Imana yo nyene yikigendera tugwanirira mwizo ntambara nyene, gasanga twazirenganye. Ego atari intambara cyane yuko ushobora kugenda muri studio ugakora indirimbo, hanyuma indirimbo wari wateguye ko isohoka mu kwezi uku, ugasangira tevye, iyo nayo ni intambara, ugasanga mwama mutumvikana n'abaproducteur. Tuboneraho nakajye ko kubasaba ngo bagerageze batubere ko abizigirwa natwe, kuko kugira ngo intambara duca duhura nayo nuko iyo twateguye ibikorane canke kuja batumvise bya bikorwa ari warababwiye, baca bakwita umubeshi. Bakwita umubeshi. Izo ni intambara. Nizihe nyungu nazo maze guhura nazo kuva utangura uburimvyi bwawe? Murakoze cyane. Yesu yavuze ati nta wahevye ivyiwe kubw'uyu murimo atazowushimbusha umurengera muri iki gihe ndetse no mu kizoza. Yego. Yesu ahabwa icubahiro. Ni kuvuga ngo kuva ntanguye
uburirimbyi inyungu ni nyinshi na JT naha muri JCTV ndayicayemo kubera ico gikorwa ego nahuye n'abantu bikimazi benshi cyane abambere ni mwebwe n'abandi benshi n'abadukurikirana bose ni nyungu nungutse kubwo murimo wa data ndumva. Reka tuvuge ngo merci kubona udushimiye kubona ko natwe turi mu nyungu umaze kuba ufise mu burimvyi bwawe. Murakoze cyane. Wavuze ngo hari umurimvyi maze gukorana collabo mu ndimbo zino ufise maze kuja hanze umurimvyi ninde? Ahubwo twakoranye collabo ku ndimbo igira 5 ni zine ziwanje na nimwe yuwo wundi yitwa Philippe asanzwe avuka mu ntara ya Cankuzo ego ntiraje hanze audio yaramaze kuja habona yitwa uri nteturuye ego mbe yuri kurakora indirimbo niwe yandikira canke abantu ofisa bakwandikira cyane bazazira kazemuka murakoze cyane indirimbo nije ndaziyandikira ego ndasoma ijambo ry'Imana hanyuma nkaronkishurirwa indirimbo nkaca ndazandika uko nihe ndirimbo ukunda ntuvugiriyana inkunda jewe nihe ndirimbo ukunda kuruta izindi mu ndimbo ufise? Ubundi bwo zose ndazikunda kuko zaje zivuye muri Bibiliya iruta izindi vyogora ko ndayitora kuko aho ndi hose zose ziraguma zikubita muri jewe. Wari bwuvugiriya navutse ndagufasha. Oya. Freddy ugereranije uburimvyi bwa hane wacu muri kino gihugu ci Burundi muri gospel turagara cyane muri gospel ukaraba n'ibindi bihugu kuntu ahantu umuziki wabo ugeze igihugu cyacu ubona turiko dukora gute donc ubona two kwishira mu kibanza cya kangahe ugereranije n'ahandi hantu? Murakoze cyane nta muntu yo kwishira mu kibanza cya nyuma gospel y'u Burundi irikiraduga ku rwego rwiza kandi ndanabashimira cyane aho hanze nubwo bari ku kibanza uvuga ngo baraduga we ni ubona ko baduga ariko nawe bari hariya barabona kuduga ndavuga ngo ikibanza cy'iwacu ntabwo ari kibi tugiye muri klasema ego murakoze utanze inyishu nziza cyane itandukanye cyane n'iz'abandi bari batanga abandi ni turabanyuma tugize iki none ko bwawe wumva ko hari nizihe ngo uvuge gushiramo kugira ngo donc tube ahantu heza cyane kurutaho turi uyu munsi? Inguvu za mbere dushiramwo nuko bwa mbere tugira urunani kuko hari icyo ushoboye jewe ntashoboye hari icyo nawe ushoboye ubundi adashoboye twese hamwe rero birashoboka tuzogera kure bwa mbere n'urunani nigo rukenewe hanyuma dusengeranire duhanurane twinjire mu ijambo ry'Imana tugira urunani nk'ababigishwa ba kera. Amen. Mwavyumvise kandi utanze inyishu nziza cyane. Uyu mwaka dufitiye ibiki nibihe bikogo dufitiye muri uyu mwaka kugira ngo twumve ko Freda birimwe neza nuko yacitse intege? Uyu mwaka ubwa mbere na mbere nuko ndabemereye kwizo ndirimbo zibiri zizoja habona ego ndafise video yo gutegura clip video ego kwihe ndirimbo izoheza aho muhezagirwe cyane. Iyo ugiye kuririmba ahantu kenshi nkunda kumva iyo ndirimbo ari uririmba cyane kandi baranayigusaba mu kuyandika wisonziye ijya ndirimbo mu kuyandika na yaje muri jewe 26 z'ukwa kane mu mwaka w'ibihumbi 2015 niho ayo majambo yaza muri jewe buca twinjira mu bihe bidasanzwe byariho muri 2015 sino bigarukako bica biza muri jewe kuva ico gihe ndayandika hanyumiza kusohoka mu ico gihe nababwiye cha 2017 muri make nisunze ibihe twarimo by'ico gihe muganda abwira abantu ati dusenga Imana hanyuma izoduhezagira ituzamuri tugeze n'ahandi hantu hanyuma ikikora ibinyuranye n'ivy'abana b'abantu bari biyumvira n'ubu biyumvira kwa umuntu. Amen. Kuba uri mu kino kibanza n'akanya kawe ko kumva wovuga ikintu ushaka wifuza ku bakunzi bawe kuba gukurikirana n'abahezagiye n'indirimbo duhejeje kuririmba nuwe muririmbyi wumva wifuza ko mukorana indirimbo ukumva ko yo hari ahandi hantu mwogera kuruta ko uri uyu munsi? Kubera ko twese turabakozi b'umugabo umwe numva nifuza ko umuririmbyi wese okenera korabo kuri jewe ndamuhikaze tugakorana kugira ngo tuzamure umurimo w'Imana. Wewe wosaba uwo nosaba uwo nshaka wa mbere ni Alice niyo Imana yanje nawe ibyo bavyiza kurusha. Amen. Iyo urayihawe nibaza ko atobikwanyira. Murakoze. Ni wenyene abandi bose nuguruye imiryango ego uwari we wese
ubundi bwo abaririmbyi b'abarundi ndabakunda bose kuko ni bene wacu twubatse umubiri umwe wa Kristo ego sintaho no kuramwo gusa mu kibanza ca mbere sinoreka guhera ku uyu mwene iyi televiziyo nawe data yamusiza yandi mavuta mwene televiziyo nini uyu turi kumwe mu kugira ikiganiro wow reka turi imbere gato kugira ngo abakunzi bacu barushizeho kuryoherwa kabisa ubibemwe neza abizi ko ndakwizeye ego turushizeho kutunezereza ukeneye refresh canke tuyiherako ya turimvye kuri iyo byavyizeye ko manzi tureherezako turi imbere kuri indirimbo ufise wizeye uzi ko ufise amavuta urana cyane cyane ko zose zifise amavuta turi imbere kugira ngo donc tube mu mwanya nyene mwiza na baravyova ego ndagiye kuririmba indirimbo ivuga ngo hanga amaso Yesu wow niyo ndayikunda ego hanga amaso Yesu ivuga ngo hanga amaso Yesu hanga amaso Yesu hanga amaso Yesu hanga amaso Yesu reka guhanga amaso ubuzima wakuriyemwo reka guhanga amaso ibibazo uhura nabyo reka guhanga amaso imiryango wakuriyemwo hanga amaso Yesu usiangalie tena historia yako ndugu usiangalie tena matatizo yako ndugu usiangalie tena familia yako ndugu mwite Bwana Yesu hanga amaso Yesu hanga amaso Yesu hanga amaso urushe hanga amaso Yesu uremerewe hanga amaso ugwaye hanga amaso Yesu wow Freddy ahi yabahagaze yadukora ibintu ngaha ku buryo twabura nantu tumushira data yaturisite nyene kabisa ego Freddy mani gushikire amen ukora ivyuzi ubufise ingufu bawumva nyene donc ba witeguye bihagije wow mani gushikire cyane nibyo uyu munsi numva ko twovuga cyane kuvyerekeye uburimvyi bwawe kubera ko akazi ni nyuma muhira ariko na cyane cyane iyo uri ahantu bagutumiye hari izindi nkomezi usaba Imana indirimbo y'ukuri urazandika uravuga ati reka ndirimbe kuri izi kubera ko uba wumva ko donc hari undi mwuka uburimo mbega iyo ugiye kuririmba ahantu urasaba Imana kugira ngo ushigikire canke ubugenda wiyize uvuga ati nkagiye muganga kuri ya danse yanje kuri vya bimenyetso byanje n'aba danseur ndiyizeye ndaza gukora ivyo ibije muri jewe oya ubwa mbere nambe ndose umutumira ikintu ca mbere nkora manza kuzamurira Imana amaboko ingiriye ubwo buntu ubwa kabiri nkasenga nkavuga nti ntaba ari je wari kizina ryawe rihabwa icyubahiro amen no kuvuga ngo nshitseyo indirimbo nubwo mba naziteguye hari ukuntu connection y'ijuru yivuze naho mba nayiteguye ndahindura nkavuga nti kubwa ya mavuta nibi bintu ndaciye hano mwami ni washatse ko nkorera muri aya mavuta amen murumva ko connection y'ijuru iravuga yego turimbe kuri indirimbo nkunda cyane kugira ngo ikiganiro cyacu tukirangirize ngaha ariko imbere yuko tukirangiza abakunzi bacu ko tubasomeye indirimbo murumva ko nubwo ntazizi neza ariko hari kuntu ndazumva kandi nkabifinga neza kandi atanizonze Imana igeheza gena ego ariko weho ni warondera ni manumwete ugatungana ugakora ivyo kugororoka ukitondera amajambo y'Imana ntizobura kwikangurira kugutabara ariko weho ni warondera ni manumwete ugatungana ugakora ivyo kugororoka ukitondera amajambo y'Imana ntizobura kwikangurira kugutabara izohezagira ibikorwa byawe ibyo yasezeranye kuri wowe bizogushika ko byose izokora ibinyuranye n'ibyo abantu bakwiyumvira ko isi yose itangazwe n'ukubayeho amahoro
isi yose itangazwa n'ukubaye amahoro izohezagira ibikorwa byawe ibyo yasezeranye kuri wewe bizogushika ko byose izokora ibinyuranye n'ibyo abantu bakwiyumvira ko isi yose itangazwa n'ukubaye amahoro tugejeje aho icyo duhereza ko umaze gukora ibiteramo bingahe uyu mwaka wifuza kudukora ibiteramo bingahe bo kubera ko nababwiye ko hari ukuntu umwuka agenda atunganya ibintu dukorera ku rutonde rwa mpwemu yera ibiteramo nta kiwanje ndategura nkunze kuba njya gufasha abandi bagenzanje rero kuri programme y'uyu mwaka igiteramo ndagitegura mu kwindwi ego nukubisengera cyane kugira ngo Imana ishishikare kubibamo mbe madama muraririmbana canke ari mu yindi ko hari murakoze cyane jewe ntabwo ndubaka abo ndi umusore okay akasinda byinjijemo cyane mwakoze kubana natwe karibu n'undi munsi muri JCTV murahawe ikaze ego murakoze cyane twizere ko ntitwabahamagara muzokongera mukitaba ego nta kibazo tuzoza na cyane cyane ko ari byinshi kandi izera ko Imana izo gushikira uzogera handi hantu harutahura uyu munsi ego ndabashimiye cyane nshimira buri muntu wese nubu wari karakurikirana ibiganiro tutibagiye kugenda ngo bagire subscribe canke s'abone kwishene yacu JCTV canke ya muganga bahere kuri JCTV merci beaucoup bakene indirimbo za muganga nazo bagende kuri YouTube bandike Freddy Muganga bacabona urukurikirane igwizo ndirimbo aho ziri murakoze cyane mwakoze cyane karibu n'undi muzi asante cyane abakunzi ba JCTV twari kumwa muri kino kiganiro mwakoze kubana natwe wari umwanya wa gospel show live mushikizwa na Alice niyo n'undi munsi tuze tubasange muri cyo kibanza nyene kubera ko turabakunda murabizi turabishimira turabanezererwa muri abakunzi bacu ciao ciao sawa Gospel show, gospel show.